Ni iPhone 15 Pro Max. Ni saha yayo. Bigira uzoshaka kumumenya ngo mugabo nyuma y'umwaka uzumbwire nakubwire baramukunda bashirikiye ibikorwa byawe. Nasaretso neza kandi ntakintu kiryoshye kubona abantu nk'aba mwese bitavye ikintu cyitwa filime mu gihugu cyacu cy'u Burundi bikorera amashyi. Ni inshuti yanjye cyane, ni umwe mu bantu nkunda atabujyanye, kandi iyo mbonye atwenze cyangwa akareba amarira y'ibyishimo ndanezerwa cyane. Uno munsi abantu twari kumwe na Fanny muri cyabona nababwiye ndababwira ngo numashaka guha impano nyine kandi y'amafaranga menshi kuri jewe bitewe n'aho ngeza ukuboko kwanje, abandi bashobora kuba babona ari make, ariko ndabura ngo iyo bafise amafaranga nari kumwe nka iPhone 15 ndaryohewe ko ikintu nari nifuje mu mutima wanje Imana igikoze iyo telefone ukabironsa. Ndasubira ndavuga ngo iyo bafise amafaranga nari kunguramo televiziyo runini mu gacuwa miliyoni kugira ngo azaze ararabiramo filime cyangwa ibikorwa by'aba yakoze akumva aranezerewe. Numva rero ibyo bintu menga ku bushobozi bwanjye nibwo sinabishobora, ariko nashoboye kugurabirira impano ihuye n'aho ukuboko kwanje kugera. Reka bayizanire hano, bariko barayizana. Ni ukuri ni iteka ridasanzwe kubona abakobwa nka twebwe dushobora gukora igikorwa nk'iki, abantu mukacakira neza kandi mukagikunda. Turabashimiye, turashimira umuntu wese ahora arambura ukuboko kugira ngo ibikorwa dukora haba mu kuririmba cyangwa mu gukina filime bishobore kugera aho bigeze uyu munsi, guhera ku bajournaliste n'abandi bose Imana ibahezagira. Mimi ndagukunda, nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo gukunda ntibabivuga, gukunda barabikora. Basi aho ukuboko kwanje kugera uyu munsi naje gukora ijambo rita gukunda kugira ngo ndakugaragarize umutima wanjye kwakira no gukunda. Ndakwifurije gutera imbere, ndakwifurije kubona umukino wa filime igera kure, ndifuza kubona
wabiguramo amafaranga n'amashuri bifuza kubona uhereye umunsi uri amarira y'ibyishimo ukazohagarara imbere yawe ukavuga ngo intare igendera nabonye nashize akita kugendana nawe rero izokomeza kubikorera no gukoresha iby'ubuzi byo gutwara kuko yarucanye izuba mwihanga rikomeye kandi Imana izoguteturira aho wamaramaniwe mu izina rya Yesu. Akanya keza ko gushimira no gukeza kandi BMT kuri kino gikorwa cyiza kino filime nziza cy'Inyamunda. Imana ibahezegere cyane n'amanaruzi Amedeni Giti n'abandi BMT mu mugisha ku Burundi mu mugisha Imana yaduhaye kandi turabanezerewe cyane. Imana ikomeze kubashigikira no kubateza imbere. Ngire ko nshimira abantu bose mwaje gushyigikira kino gikorwa n'umutima uri mu bakinnyi b'amareresi tubandanye tukomeze kuko ubumwe bwacu nizo nzi zacu kandi ubumwe bwacu nibwo buzotuma tugera kure. Imana ibahezegere cyane cyane rwose. Jewe nk'umurongozi wa GN Films ndabakunda kandi ndanezerwa n'ingene muriko murashigikira bino bikorwa kandi turiko tuva ku ntambwe imwe tuja kuyindi. Kubw'ibyo nta byinshi novuga kandi nta byinshi mfise byo kuvuga, ariko kano gato kavuye mu muryango wa Sabasi Nziza ugashimwe ko kari igihe cyose urazi ko ndagusengera kandi izokwama ndabikora. Imana ikomeze kudushigikira no kugira neza. Yesu abahezegere murakoze cyane. Ijambo
ijambo ryiza cyane yitwa gitega cyangwa gihego. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi abari inyuma Yesu ashimwe. Ko mwe mwantumye n'ibiki bize bintu by'igihego ariko rero mu mabare na sisoni imwe navuga amafisisoni ariko kubera turi ngaha ndagerageza kuzinyegeza kubera ndi mu bakunzi banje sivyo ndabakunda cyane icyo cyo kintu cya mbere novuga abakunzi ba Mimi baba abakunzi banje kuko jewe na Mimi turakorana. Mimi nawe yariyemeje kumufasha imbere yuko mbana yavuga agiasabe Monsieur Amede ashenga na Mimi mire imba bishoboka kugira ngo mbana kuvuga zitimu kwa zibiri ndazikunda cyane ndazikunda umwe uri muri BMT na EBN ubyahindutse n'ibikiri Mimi mire official maintenant kugira ndabakunda cyane kubera uyu brother wanje Amede ndamukunda sana. Amede ndakunda bro. Jewe kuba maoni umuntu wa mbere jewe nambaye umutsi ni initiative yo kuvuga ati jewe umuntu ndamwambaye kubera namukunda kandi yatsirize kuri we navyazi ibindi rero nawe ngo rero ibi bikorwa rero birategurwa jewe barabimbwiye ndetse netse enda gukora ibikorwa barimo barabitegura barabimbwiye ndavuga ni rero cy'ibyo bikorwa ni byiza babishigikiye nk'uko basanzwe bashigikira uyu mwabonye ko yanayiteka ndakina no mu acteur principal muri sinema yiwe yitwa Inama. Bavuga yuko iyo sinema yadogije kariyeri muri nyinshi nakinye nicyo gituma uyu munsi nanaje namba umupira w'amakampani tumaze gukorana yashigikiye mu rugendo rwanje uretse ko uyu namushize ngaha kubera bavuga yuko ni mutama twese turamubaha ariko ngaho inyuma hariko amakampani twagiye turakorana nandika ngo turashimire bagihari muri Monsieur Frank Anya ujya mu Jama Madrid niyo muntu wa mbere agiye kwitego kamera umunsi wa mbere na kina sinema biboneka yuko afite ikiganza cyiza kubera ahantu nari icyo gihe nawe ngeze ubu bari kwa intambwe nateye ariko kandi zina ry'Imana nabonye abantu bambaye ikire muri homewood mugende mubwire mutama kimoko ati reka gukumbuye n'abagenzi be barakumbuye. Rero bariko bategura igikorwa nariyumvira icyo nabafasha kubera nanje nifashije bike mu bakiriye uko barabikora sinari hafi ariko bariko bategura nsema ndashoboye kuboneka umwanya mutoya nakora ivyo narishoboye ibindi ndavuga ati mubitekere sister wanje Mimi twaravuganye namubwira ati rero muno mwanya arashoboka ibi no musi ndaguha ibindi nkabirya cyane nahetse uyu mujama aragituma namuhamagaye nakunda kumutera intege uyu mungu yarasoyinze biranga akora biranga abantu bisha mu masema ari umukinnyi wa sinema ngo bakaza bakamurisha kamadeni akadandaza amayinite abantu benshi ntibabitse umujama ko yaririmbye kashi ariko nabo barasimburujwa bo kweka ifoto yiwe muri ndege kenze uca wiruka rero nakunda kumutera intege n'uyu munsi nongeye kumuhamagara ndamukeze ndamutera intege ndamuhe envelope y'ibihumbi 300 ndabaha amasheke nagenda yino nayishika mungabarire bazozinduka icyo bayatore niko bazobivuga n'abatazobivuga ariko icyo nzi cyo sinababesha ko nakunze umutama jewe wewe icyo nari naguha arakizi ndaguha iki donc nikijya fwande yeah. Thank you so much ndabakunda imana ibahezagira aya nanjye naguha imunsi y'umuriyoni mushaka mwogoma amashi Como uma chateação. Uma chateação, sabe,